uri indirimbo yanje ya buri munsi, uri amahoro yanje adatangwa n'isi. Yesu uri umwizigirwa vy'ukuri, mu vy'ukora vyose ntuhinduka. Gutangura kwikorana ukava mu mugwi aho mwakorera hamwe n'abandi, n'urugendo rwari rumeze gute? N'urugendo rwakoroheye? Yampamagaye niyo kwizigirwa, yabitanguje niza biheza. Iyo utegetse urashitsa, niwe Alpha and Omega. Iyo utegetse urashitsa, niwe Omega. Mhemu wawe atuma ngendera mu ntsinzi yiwe, ndanwa mfashwe mpiri. Iyo umuntu muri kumwe, gusa sinkeneye kubahagarara ko cyane unyihanganire, ariko iyo umuntu muri kumwe mukavana ko biba biri kose haba hari impamvu. Impamvu ntizibuze, ziba zihari. Yego. Okay. Nkuko nawe ufise impamvu yo kubana. Nk'ubu unyabishitse bakagutumira muri concert, woririmba ziriya ndirimbo zibiri gusa canke na ziriya za kera wozizana? Ukungeneje nkora siko n'uwundi akora, n'inzira si zimwe. Rero still nyene gusenga, hama mpwemu yarakakwereka ico ukwiye gukora n'ico ukwiye kureka. Hello, muraho murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico cyanyu mushikizwa na jewe Omario kuri Agatec TV. Uyu munsi nagira ibakwe ryo kwakira umwigeme umuririmvyikazi aririmba indirimbo mpimbazamana, yitwa CHERCY. Irakoze, yahoze mu mugwi wa Victoria's Team, benshi niho bamumenyeye, ariko aka kanya yikorera ugatwe kiwe. Afite indirimbo zibiri, imwe imaze amezi 7, iyindi imaze iminsi 2, kandi zose ziri ku muvuduko uri hejuru cyane. Imwe yitwa ndakunyotewe, iyindi yitwa ntuhinduke. Urumva? Ni kuvuga mbere yaranyotewe Imana, ubona acha avuga ati nta guhinduka mu Mana. Ubona nibaze ko azohavura asohora ati muri Yesu gumamwo. Ndakwakira cyane CHERCY. Irakoze. Ego, murakoze cyane, ndagiye no kuba hano, murakoze kunyakira. Umeze neza? Ni sawa, ndashima Imana, meze neza. Uramutse abakunzi ba Agatec TV? Ndabaramukije gose, murakomeye, mumeze neza. Nizera ko mbeze neza aho mutumbereye. Yego. Amakuru y'iminsi mu Mana mumeze gute? Ni sawa, meze neza, ndashima Imana n'ukuri. Imana n'umwizigirwa yama tugira neza uko bukeye ko bwije. Ndashima meze neza. Yego. Gutangura kwikorana ukava mu mugwi aho mwakorera hamwe n'abandi, n'urugendo rwari rumeze gute? N'urugendo rwakoroheye? Nkuko nyene umuntu abamenyereye gukora ari mu mugwi, nuvuga ko bitaba byoroshe kubera yuko nyene donc hariho ama responsabilité umuntu abadafise, ariko iyo ugiye kwikorana nyene biba bigoye mbwasi cyane. Ibintu byose bibazwa wewe, rero iyo maze kubazwa urumva nta kintu kiba coroshe, uba uri careful cyane mu bintu ugomba gukora. Yego. Hari abantu benshi baje ati CHERCY ko agiye kwikorana wenyene azohavura bigenda nabi. Ayo majambo ndazi warayumvise na wewe, wowe yakiriye gute? Sinayiyumviriye ko cyane kubera ko mbanzi yuko Imana yatanguje kugwa muri jewe nizogisozera, nizotuma bikunda. Yego. Kwifatira intumbero yo kwikorana ku gatwe kawe, iyo ntumbero yabajemwo gute? Ni histoire ndende, ariko ni ikintu Imana yashize muri jewe kuva kera, kuva si ubu, haraciye imyaka myinshi. Yego. Kwikorana. Yego. Uzi ko nyene one day Imana izo kugurura umuryango wa mugatangura kwikorana. Yego. Nga bidasigura kuva mu mugwi. Ati? Aka bidasigura kudakorana n'abandi. Muzokorana. Yego. Maybe twitege CHERCY featuring Victoria's Team. Ivyo naco, reka tubihe umwanya. Yego. Reka twigarukire ku ndirimbo zawe. Feedback imeze gute uhereye ku ndirimbo ya mbere watanguye gusohora? Premièrement, je novuga ko ari feedback nziza
ni feedback nziza cane cane ku ntahe kuko twebwe tuba cane uba wifuza imishaha uba wifuza ko ico kintu cawe kigera kure hama nko ku ntango novuga ko ari sawa kubera ko naronse intahe nari nifuza kumva hama ikindi naco mu buryo bwa novuga bugaragara naho ku ma views n'iki novuga ko noshimira Imana kuko yari intango rero kubona intango yawe imeze uko byari sawa narabishimye yego nta bantu wavuga ati abantu bamfasha kwa muri Victoria's maybe nina vayo ntibazosubira ku supportinga gusa abantu baca bakugumako jewe abantu ba supportinga kuva nkiri muri viti n'umuntu turi kumwe nta numwigeza kwikata oya be honest nta muntu bwa mbere mwayaga bien gusa amaze kubona wagiye aravuga ati nabo mfise abo jewe cyane ushimye kubavuga aya ntabwo mfise twagumanye umubano mwiza kuko ntibisigura yuko kudakorera hamwe ntibisigura yuko mutari ko mwubaka umubiri wa Kristo rero twese ko tubaka umubiri wa Kristo rero nta kibazo na kimwe n'amahoro bafise kainos yego edition ya 5 yego bagomba bakore twitege kuzoba irimo negeza kuzoba mpari really yego negeza kuzoba mpari kuko ijya afishe bayisohoreye umuntu wese ayibona aratumiwe rero nanje mu batumiye kuri afishe ndimo oya mvuga nyene kugabo guperforminga ntaco muzoze mu birabe karibu cyane ubu ubona ngo araperforminga nk'indirimbo y'umuzi yuko wayicanyemo neza ntugende kuduga kuri stage kweri turimo turakorebesha amaso ivyo reka ntacu muzoze kubiraba karibu cyane kainos le 22 décembre kuri Source du Nil karibu kare muzoze muri benshi yego nako ndakunda ukuntu umeze kweri meze gute ari umuntu urazi guhidinga ibintu kabisa none hidinze iki ahubwo wewe urasinzi ivyo ushaka kumenya umuntu ukunda abona ivyo umweretse ntabona ivyo ukuri canke ivyo nyene naberetse nivyo vyo kandi yego iyo umuntu muri kumwe gusa sinkeneye kubahagarara ko cyane unyihanganire ariko iyo umuntu muri kumwe mukavana ko biba biri kose aba ari impamvu impamvu ntizibuze ziba zihari yego okay nkuko nawe ufise impamvu yo kubana okay reka ndeke kubijamwo cyane bizire ku muziki wawe ari wo wanatuzanye uyu munsi umuziki mushasha mwiza turaza kuyipininga muri commentaire abantu bace bayiraba ni indirimbo nziza ifise amashusho meza reka cyo duheraho nyene ni kintu cyagoye kuri rya clip na audio ibintu biri kukavuga ati ibintu byaranduhije nyene uri kurakora ibintu haba hariho utuntu nyene tugorana mugabo si cane mugabo nka audio ho nta kibazo na kimwe kuko uragenda muri studio ukahoregistra biba ari ibintu bisanzwe cane ariko clip nyene harabaho utuntu nyene twa novuga gute utuntu nyene tw'udu challenge hagati ntihawuru tugorana sangize kamwe canke tubiri kubivataro okay ambasade twari sans guhereza ko siyo twahereje ko kubera ko hari ibintu bitari bwatungana yego twatashe bwije ngabo nabyo twazigura umva niyo ni challenge yego indirimbo zibiri zose niwe wenyene ku gatwe kawe twitege collabo ryari canke ho iriho uri kurayitegura ubu unye nta sindavyumvira nka CHERCY kugira collabo mugabo bishobora no guhinduka mvuye ngaha ugasanga urafise gahunda yo kuva ngaha oya not kuva ngaha ushatse kuvuga yuko muri kano kanya tuvugana ndi muri kiganiro nta cyiyumviro cyo gukora collabo mugabo ndayikoze nimuze mutangare yego mu bindi bihugu turabona abantu usanga aba ari banini cyane muri gospel nka Israel mbonye ni munini cyane kubera arimba igiswahili ibintu nk'ivyo urafise gahunda yo guhindura ururimi kugire ejo canke ejo bundi utumigwe nko muri Kenya Uganda kubateramira ico kintu ni ikintu ciza cyane ni ikintu ciza kuko bose target yacu nugushika kure nugufata amahanga nukubwira ubutumwa amahanga rero maybe mu myaka iza bishobora kuba
yego kuko kuzoririmba mu Congereza mu Giswahili ewe ikintu Imana uzokumva muri ako kanya ariko iranganiriza kuririmbira muri ico nzokoreramo ururimi nabwo atakuzi reka tubirindire canke nta rurimi na rumwe uba utazi kuririmba reka tubirindire muzobibona muzomenya ivyo nzi n'ivyo ntazi ndashaka utugirire challenge cyangwa uturirimbire indirimbo ntuhinduka ariyo shasha dufise uyu munsi. Uri indirimbo yanje ya buri munsi, uri amahoro yanje adatangwa n'isi, Yesu uri umwizigirwa vy'ukuri mu vy'ukora vyose ntuhinduka. Tujanye muri mpwemu mu mwanya turavuga no mu ndimi. Okay. Nk'ubu unyabishitse bakagutumira muri concert, woririmba ziriya ndirimbo zibiri gusa canke na ziriya za kera wozizana? Je nibaza ko ataco bitwaye kuko izo naririmbye muri Victoria's nibaza ko ari je nazanditse. Hama rero kuziririmba nibaza ko ataco bitwaye. Ufite turirimba kugira duhimbaza Imana, niturimba kubera indirimbo zacu ziri ku ma YouTube channel canka. Rero kukaririmba ntaco bitwaye vraiment nibisanzwe. Yego ntaco bitwaye kandi abo nyene baza ko ataco vyo batwara. Baranye bazoririmba izowe nawe urimo. Bisanzwe. Yego. Iyo umuntu atanguye gukora ikintu aba afite target yiwe. We target yawe ni iyi? Target yanje yo gukora ibi byose no kuvuga ubutumwa kuko tubikorera Imana. Si ibintu bijanye n'isi, ibintu bitwerekeye ariko n'ibintu vyerekeranye n'Imana. Rero no kuvuga ubutumwa bwiza, hama target yanje no kubutumwa bwiza bushika kure, hama umuntu akumva Imana biciye mu kintu cose shobora gusohora nk'ijambo canke kuririmba. Yego. Bironze gushika ukaronka nk'intaye y'umuntu yahinduwe n'amajambo waririmbye. Intahe cane kurinda kunyotewe narazironse. Harambwiye ati ukungene amajambo wanditse arantera inyota yo gusenga kandi amajambo wanditse yarampaye intege, narumvise yuko nyene vy'ukuri nko wabiririmbye nta kintu cobumbya umuntu wari we wese atari ukubaho kw'Imana, bica bituma numva nifuza kumva ko nyene ngize inguvu nyinshi zo kongereza gusenga kandi yego twigirana ndakunyotewe tubandanya tunyotegwa kumviriza ijambo ry'Imana twagiye. My King Salem, amahoro yanje niberamwo, you can touch in my heart, ubuhungiro bwanje nihishamwo. My King Salem, amahoro yanje niberamwo, you can touch in my heart, ubuhungiro bwanje nihishamwo. I give you my life, mwami ndakunyotewe, iyo temvye uruzi Imana, temvye uruzi Yesu, nutemvye uruzi rwawe, temvye uruzi. Ewe niwigumira muri gospel wenze ukaza muri sekira nivyo nakunda nivyo nakunda iryo jwi je nakuze abantu baririmba ama gospel benshi batravaye bakaja mu mashamba nawe uri warikuye bijya bintu nibaze ko bigira abaririmbyi benshi kuja gukora urumva nyene umuntu nyene avuka ningabirano mugabo biramusaba yuko agera travail. Yego. Nawe urari travail ryo on. Yego. Uja mu shamba nawe. Simaka mu ishamba, reka travail ntisibera mu ishamba. Simaka ariko nyene tu. Igihe kimwe naje narageze kuvyigana. Gusa ikibazo nabazi ngiyose nsaraye. Nawe birashika ugasarara? Yego birashika mugabo si kenshi. Sanzwe ntafise ijwi risarara cane iyo ntagize ikibazo cha klima si sarara vraiment. Sanzwe ntari umuntu asarara mu ijwi gose. Sizi ko ari kubera afise akaju gato. Naye gusa ni kana ka bien
kandi karahindura indirimbo ukumvira ryoshe sana. Murakoze cyane. Iyo ndakunyotewe yarageze mu bantu benshi barayizi, ariko niyi ndizera ko izogera mu bantu nuko ikiri shasha, abantu gusa bayipushinga bakomeze kuyiwatchinga. Yego. Ni izihe target ufise zo kuvuga ati reka nsohoke hariya? Benshi barasohoka haramu nasohoka avuga ati ngoma ngende gukora na producer wa hariya canke umu director wa hariya. Izo gahunda urazifise? Ndazifise cyane kuko ndakunyotewe sinayikoreye ino. Really? Nayikoreye mu Rwanda kwa Boris. Rero ndana prefera cyane ko indirimbo zigenda buke kuko ndazikorera hariya, kuvuga ko nozikorera ino mugabo nivyo prefera cyane. Yego. Umuntu ubu unya yifuza kuza mu muziki wa gospel, afise impano yo kuririmba, ni kihe kintu yoza yiteguye ko azohura naco muri uyu mwuga wo kuririmba indirimbo mpimbazamana? Ikintu yoza yiteguriye kimeze gute? Haba ciza haba challenge kugira bize bimworohere basi. Ikintu yoza yitegurisha nta byinshi ndabona rega jewe. Nta byinshi ndabona n'ukuri. Maze imyaka ingahe uririmba CHERCY? Maze imyaka myinshi ariko still nakorera mu mugwi hama sponsor zuzuye. Sponsor nyene urumva Imana yashize igikorwa muri we, Imana itanga vision itanga na provision. Hama iyo ni challenge y'umuntu wari we wese bisanzwe. Umuntu wese nyene haba uri muri gospel haba kandi sinibaza ko biri mu kuririmba gusa. Nibaza ko no muri commerce ariko biba bimeze. Gusa ni umuntu wa commerce nawe acakubwira ibindi bintu akubwira ati wanyamuje muri bino bintu byo kudandaza nyambara amakoto canke iki. Uzoze witeguye ibi nibi kuko uzohora n'ibintu bikugerageza ukunuku. Oya jewe numva nobwira umuntu wese gusenga. Umuntu asenge hama arungurwe na mpwemu yera. Mpwemu yera azomushoboza canke azomwereka icakwe gukoranisha kwe kureka. Ivyo novuga kuko inzira nivyo turiko dukora ibintu bimwe mugabo turi mu mantuzenye mu mihamagaro itandukanye, donc simbona ingene noshobora kubisigura mugabo ukungene je nkora siko n'uwundi akora n'inzira si zimwe. Rero still nyene gusenga hama mpwemu yera akakwereka icukwe gukoranisha kwe kureka, hama nyene nta bindi kandi nta byinshi nzi. Oya kanova nta byinshi nzi. Ku myaka yawe na experience umaze mu muziki ivyo sinemeranya nawe. Nta munsi none urahura n'ikintu mu muziki nyene kumva uracitse intege gusa mu nyuma bivanye n'ukuntu ari ibintu bikurimwe atawo bihungira ugakomera? Nivyo birasaba inguvu. Birasaba inguvu ariko nibaza yuko n'Imana ishoboza umuntu. N'Imana ishoboza umuntu byose n'Imana ibikora. N'umuntu niyo nakushimira ngo ingomezi ziwe. Ni ubuntu bw'Imana nibwo butuma umuntu akora ikintu akagishobora. Hama ikintu novuga ngiki nta byinshi vraiment. Biramaze gushika ariko ivyo bintu ukumva yuko kumva uracitse intege maybe ngira nka kujya kuntu nako ni kuri kayi wanje gusa simaka n'abandi. Kuri kayi wanje kubera ko umuntu baba bamuzi ko akorera mu mugwi hama uno musaka akorera mu mugwi urashobora kubona utari umuntu ukunda kwibona ku ma réseaux sociaux maybe birakudéranja mugabo biragusaba nyene yuko ugira umutima ukomeye kavuga ati okay nyene kate kantu karagukomye ujya kuno wagupostinga hano hose ati nakabavana nuku byara umuntu wese umuntu nyene bishobora kumukora ko mugabo sinovuga ko byankoze ko cyane birasanzwe biraho nyene riguri hejuru ubunyene ku ma réseaux sociaux nani mubona namwe aba journaliste umva ni ibintu urinze nyene ubuzi kuri ku mugaragaro ni ibintu bisanzwe. Saba ko ufise Yesu kugire agufashe nyene aragushoboza hama nyene bikagusaba ko ukuramwe ivyimviro vyawe ukakubishiraho hantu. Abantu benshi iyo bari proche y'Imana basenga cyane haro ibigeragezo usanga bikunda kuza bibagerageza. Ni iki kintu kimaze kugerageza uravuga ati Imana kigerageza naco raba bari ukigwana ikigeragezo mu buryo bwawe uburyo bwari bwo bwose ni ibintu bisanzwe ivyo nta muntu n'umwe usangiza. Oya
aya reka mumenye ivyerekeranye n'ico ndabazaniye gusa wumvise cya kinero cyawe wowe wipfuza ko abantu bamenye icyo uvuga icyo ushaka ntuba ukeneye ko tumenya Chelsea w'indani ameze gute reka mumenye Yesu sha Chelsea nyene n'umuntu asanzwe aramwe abandi bantu bose banumva ko bitari ngombwa gusa abantu bavuga ati ngo twebwe ngo turi mu kibanza c'Imana bisaba tugaragare nkayo kugira abantu baturabire ko hama bayimenye kugaragara nk'umuntu w'Imana navyo none wakiriye Yesu ijambo ry'Imana rivuga ngo tuyicete gisomeka deje urabizi kuri cete hama icete nicivuga icete umuntu aragisoma rero ico umuntu yakira nico yombona ko sije ndakimubarira nico wabona wenyene ntarinze kumubarira we ni ikintu ubona abantu benshi bakubonamo ni iki navyo nzi ndaronka umwanya wo kubabaza nta feedback araza kuburya kubwira ati oh Chelsea compliment nayo umuntu wari wese ashaka kuyironka ama compliment menshi kunze kuronka naya abantu b'Imana zangize twego bakunzi ba ama compliment shani biki ni byinshi tukunze kuronka tukaguhimbara umutima ukacurara neza ukacitora agatiro hakiri kare oya mugabo kurara neza ntibihagaze kuca umuntu akubari ijambo rigukunze rikuguma mu nda shani giki je ikintu nkunda kumva abantu bambarira ngo urakunda gutwenga nta bindi maybe nibyo n'ibindi byinshi nyene mugabo simaka tubwira utundi gutwenga two twabibonye natwe ivyo tubwira utundi bantu b'Imana mwamutumye ko reka tubaze yuko mwabimutumbaye gutumye amanzogaruka kuvyishura rega nibo bambwiye ndakurondera oya nibaze ko ivyo twovyikabusha twitege ikihe kindi inyuma y'indirimbo mbega uzokora ama media tuwari kuko biri kose nkuko naja hano nkuko nanditse bagenda ubandanye ubutumwa bw'Imana ubusasakaza impande zose z'isi reka ikiganiro ndakigarukirize ngaha je tuzosubira kukurondera utubwira ikindi gikorwa swati nyamba ariko mbese urashaka kwikorana concert ubu cyangwa banje gustoka kwanza ibikorwa byinshi ibyo wonye umuntu muzogenda murabimenya ibintu umuntu aba afise ategura ni byinshi cyane adashobora kuvugira rimwe mugabo uko igihe kiza umuntu aragenda aramenya nyene ivyo umuntu ndashaka turimbira indirimbo itari muri ziya zibiri yo gusezera abakunzi bacu turi muri mwuka wera reka ndabasezere ndabatumira muri Kainos sivyo reka ndirimba indirimbo Omega yampamagaye niyo kwizigirwa yabitanguje niza biheza iyo utegetse urashitsa niwe Alpha and Omega iyo utegetse urashitsa niwe Omega Mhembu wawe atuma ngendera mu ntsinzi yiwe ndanwa mfashwe mpiri abana nanje agendana nanje aba muri je abana nanje uzoze rero karibu nakunze umutima wawe kabisa nyene natekereza umutima ibintu ntibigira intambara sinambara ariko n'amahoro ibintu rabigira amahoro kwera reka nagushimire cyane murakoze cyane kandi mwakoze cyane kuntumira yego tubandanye twenjoyinga yego ntuhinduka ndakunyotewe kuri YouTube channel CHERCY irakoze mubandanye muhezagirwa yego thank you murakoze nawe umuntu akurikirana kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho rwose wawe big up on yourself.